Izi saha n'ubu umugore yagiye tweze atarahisha ndabashakiye reka ndamurondere ntumve nitaba. Halo, umeze neza uri he mbega ko ntakubona kandi amasaha ageze kure? Sa? Uri he? Ndi kwa mama. Mama yanjye none uyu munsi ntidufungura? Ndaza kuraba nzi gusa umva nawe sinareka kuja kuraba umuvyeyi. Okay, umuramutse. Umwanya wose ku mama wiwe, umwanya wose ku mama wiwe. None umukobwa aba ni babandi baja kubaka bataragera. Iyi ni inzu iwanje cyane, iyi ni inzu nubatse cyane. None ndafise umugore cyane nawe mfise ibirato by'abana byinshi, telefoni ya ibitambara ku meza ntabyo, kandi usanga ari kwa nyina we n'ubundi. Uwo mugore rero je ntashobora kumfata nk'uko umengo ibisiguritse umwanya wose kwa nyina wiwe, nta kintu na kimwe cyo mu rugo acitaho. Urukundo bwiza kumurungikira nyina we wabanza murere, kuko biragaragara ko akiri umwana, aratindaza. Karibu. Makuru meza. Tewe wari wanyuze mwana. Yo naguhevye nyene mbeko hugaye n'ibiki kuko hagaze hanze. Sha. Fise umukozi n'ikirori. Ngiye. Yagiye kuyerera urufunguruzo yatwaye. Shana ndagukumbuye uragenda ukampeba muga. Gusa mama ndakunda kuza. Ndagoye ndagarutse. Jewe umwagarutse. Wewe sindosinza ngaha. Ukunda kuza none gute mu rugo ko ni sawa. Ariko kazi habize aje ku kazi mu gitondo hakiri kare. Jera ndagiye mva ndarahuguma niriwe muri iyo nzu ndumwe njyamye. Ugateka mbe ndaza ngaha basiterera inkuru kamba nzi ko hari. Uzasha unyisangire n'irumuri bariye. Mwana buturi amahoro. Wita jewe nakureze. Yose mwanya ndabikora. Abakozi ufise iki byose barikora. Sinakurumvise yari yanguze kumubera umukozi mwana. Naje n'ubundi sindabuze. Uzokora ibishoboka, ibidashoboka ubireke. Yumva ashatse no guteka azavyuka biteke wenyene wiryamiye. Aya mara kukanushiza ko kubiteka wenyene. Nteka ndose umwanya cyangwa ntabwo nase tugira muri restaurant.
tudafite umwanya twirira muri resitora hama tukaryama none si uko nyene uko nyene nikorosha ubuzima urabona ukuntu twibereye rero nukuri impamvu mbere mbere nta kabi kiwe ntasaza cane mbere nuko umutesa byose mbona utesa n'ubu tugeze bikuramwo abo nasoma isimerutse kukugirira neza turandabira mwana undabira utuntu tugezweho rega ubu ni ubu mu gihe urabitwa akarutushe nateba nze ndonka abana ubu ndakuze ariko nk'abana mbese uko nyene nashimwe n'amashuri aha hantu zose wasanze kugaye nashuri kumenga sibuke mbega aho mbwira ngo siho ndi ubona ngaho ari ahantu umuntu yoba akanezero oya reka none ubikora ubunyene kubera nanasize ndabipanze nk'isakoshi sinanayisize mu cumba nkugira ngo bigaye ahubwo nta n'isono ugira ingo wicare nga bireke ingo wicare nga tuganire uvuye none mbe ndakubaza mama wawe muyaga ibiri kandi umubyeyi wanje tuyaga byose kandi uyu musozi iyo ngiye bimenyerera kubabaza mbimbabaza ahubwo gusa no kujyaho iminsi yose umwanya wose nk'ubu ni kubera telefone yihuta ibintu byose urabona senda bisanzaje birota nawe bizagenda bimese ku buryo ugenda atanakimukoze muhira ibyo byihuta nkabijya birahato bijyana nabishyizeho kare kugira ngo ndabimese ibi byose urumva ni kubera ya telefone yihuta basinyana hari ibintu tugiye kuvugana nayo nzi ko nza gusanga mbere karaza iminsi yose kwa mama wawe amasaha yose ntaco nca ndabikora ubu kwitaho urugo rwawe no kwitaho mama wawe irevure kwitaho mama wawe n'ibyo mugabo kugenda ibirato biri ku meza ipiripiri iri ku meza abashitsi bashikira kandi hariho imeza yo gufungurira none nka umuntu w'umushitsi yovuga ko tuba mu nzu yovuga ko tuba mu ishyamba abantu ntibama bari ngaha urabizi tubana turi babiri waranze kuzana umukozi umviriza biragaragara neza ko waje kubaka mama wawe ngira ngo utaramuhaga kandi ngira ngo aracaguhindura ataguhaye revure umuvyeyi uramukunda kandi turamwubaha kuyaga nawe ni byiza mugabo si umwanya wo kugumayo ni igihe cyo kwitaho urugo rwawe umenye gufata neza ibintu byawe none ibirato biri ku meza ipiripiri riri ku meza akabido kari ku meza iyo ni meza yo gufungurira ko none ndabikure byose kandi isuku ngira ndarikore ntugikuraje byose je nyanza oya ibi bintu byandambiye ntibibaye rimwe uraruhuka byose uzagusanga byatunganye ntibibaye rimwe uzi n'amakuru kubera ko mbona umengo mama wawe uramukunda cyane kandi n'ibyo umwana bwiza gukunda umubyeyi wiwe nanjye nkaba ndagukunda ngomba ndaguhe akaruhuko k'ukwezi kose uje ko mama wawe uzoheza ukanga urarwaye amazi umutwaro wumva ariko ushaka nsubirire muze ntiwabyumvise none je nibaza ko utarwaye amazi donc nje muri vacances uzi n'amakuru reka ndakwereke ndaje ugomba vuga nyanda gara akantu utari bwabone kandi ntiwabutse ko ndabizi mu minota ibiri nzoba mpejeje byose isuku no kugutekera byose nkanteka ibintu biryoshye uraryoherwa no munsi sibyo urabyemeye basi genda okay reka ndakwereke tumubwire ntako reka ndakwereke icyo uteka niko bidukitiye umwana akira ibintu byawe ugende kwa nyoko wawe nturakura wabanza kurera wabyumvise nze ngaha ngende akira shebe yavyo Vuza atakira. oya ibintu tubanza tubyihoze niko tubanza tubyihoze ntubyumva none agakosa gatari gashika tumuduha agakosa misi yose misi yose gute twabyumvikana ko misi yose wava kwa nyoko Sheri, wawe ndagusa, basi ndakubaza narongoye umuntu cyane narirongoye sheri mukuri sheri mbabarira hasi
Bye.